turongeye gushimira Imana data wa twese itwemereye kurangiza iyi ndwi amahoro, tukaba dutanguye iyindi turi amahoro. Turashimiye Imana yatuzigamye kandi n'ubu turizeye ko izoshishikara kutuzigama. Twagomba gusangira amajambo y'Imana muri iki kiganiro c'urufatiro rwo gusenga canke urufatiro rw'amasengesho yo kutuyobora muri ino ndwi itanguye. Dusome mu gitabo mw'icete Pawulo yandikiye Timoteyo ca mbere igice ca 4 uhereye ku murongo wa mbere ahavuga ngo ariko mwemwe avuga neza yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Imana tubabarire cane. Ngaha tubonye Pawulo amajambo yandikiye Timoteyo amwibutsa, amubwira ibintu bizoba mu gihe c'iherezo, amubwira ivyo yemezwa muri we, ingene mwemu amwemeza, amubwira ati yewe Timoteyo, ibi bintu nubimenye, ni ibintu bizoba mu gihe c'iherezo. Ica mbere, abantu bamwe bazota ivyizerwa, bazoshira umutima ku vy'inyigisho z'abadayimoni, ku vy'impwemu zizimiza. Izi nyigisho rero ni inyigisho zimaze gushika muri kino gihe, ni inyigisho zikura abantu mu kwizera Imana, ni inyigisho zizimiza abantu, ni inyigisho zemerera abantu ibitari ivyo, ni inyigisho zibwira abantu ngo abantu bose baracunguwe, umuntu naho yokora ivyaha yaracunguwe, umuntu naho yosambana naho yokwiba yaracunguwe. Bakigisha izo nyigisho gusa, kandi n'ubu ziramaze kubaho, ziramaze zigisha abantu kugira umwidegemvyo. Ariko Pawulo avuga ngo jewe imbohe ya Kristo, aranavuga ati none ko bimeze uko twame dukora ivyaha ngo ubuntu bw'Imana bugwire, ivyo biragahera. Yibutsa rero Timoteyo amubwira ati mwana wanje Timoteyo, ukwiye kwama ubimenyesha abantu, ukwiye kwama ubwira abantu bagabe babimenye ko mu minsi igiye kuza hazoba hari abungere batababaye umukuku, hazoba abantu bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakayihakanisha ivyo bakora, imitima yabo iri kure y'Imana. None rero ibi nibabimenye, aba bantu nibabamenya, nibababona baze babamenye. Ababwira ngo izo nyigisho niyo mwazibona muze muzitere ibitego. Birashoboka rero ko ushobora kuba warahuye n'abantu nk'abo bakubwira ngo muri Yesu n'umwidegemvyo, bakubwira ngo Yesu yarapfuye apfiriye abantu bose, bakubwira ngo Yesu yarabambwe abambiwe abantu bose, bababwira ati niyo wakora icaha nta kindi amaraso ya Yesu yaje gukora, yaje guharira abanyabyaha. Ariko nagira ndakubwire ubutumwa ndagufitiye n'ubu, wame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire, biragahera. Muri ino ndwi rero tugiye gutangura, ndagutumiriye gusenga Imana, ndagutumiriye guhunga icaha, ndagutumiriye gutinya icaha. Imana izoguha ubushobozi bwo kunesha icaha, Imana izoguha ubushobozi bwo gushishikara. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye, ibihe vy'iherezo vyahanuwe kera nivyo turimwo, turamaze kubishikamwo, kandi abantu benshi bariyegeraniriza ababigisha ijambo rihwanye no kwifuza kwabo nk'uko ijambo ryawe ribivuga, bagaheba ivy'ukugororoka, bagakora ivyaha bitandukanye. Ariko Yesu umwana w'intama w'Imana uracateza ibiganza, uracarindiriye
harira umuntu wese yifuje guhindukira, harira umuntu wese yizeye agaheba ibyaha byo bakakugarukako, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.